bari papa shama yamuteye inda cyane nawe aravyemera yatevye aravyemera kari wayimuteye inda ntayihakana mugabo ari ingorane zaciye zihaba baca bashaka ngo baze muri rya nzu niyubakiye ngo tubane mu nzu turabagore babiri umfashe madamu wanje kubimwumvisha kugira ngo mbabarire kandi none mudamu namubwiye ati ubigira ibanga umwemerere yinjire mu nzu ucuza urabwira ababanyi kari umukozi twarose akubera umukozi ntabanga SP hasi sinamwemerera ko ahari kwa mu nzu yaruhiye urindira nyenga yenga umugore winjire mu nzu maze kwinjira kazoba kabaye umviriza wacuga bamenya aho Cogazo yimukiye aba muri quartier kanaka na wa muntu etera inda umunyeshure ni hari abampiga bose basha bampiga baza aho bansanga none kuko nubundi je numva narushe ndagusabye kigongwe yego nambara uwunye ayigutumye arafise bazoyibana upana Cogazo Ogire runyereka iyo tu basi dukora ikintu basi guys je nukuri kwimana ibi yagume ngo tubigarukiriza ngaha aho ikintu kiriho kizima wewe rabo kuntu wo kwiyaranja aronke basi ngena fungura basi ni cyangwa guko aribongenze kuva mu gatora ndahinduye nyo ndekura none wowe ushaka toresha gosha yawe tugende toresha gosha tugende basi Cogazo ubona jenje no kuri guys je turasubira je nanda bumi nyuma kuga content murabizi je nakubwiye uraba ni muko noneho umuntu aje kumugabo ugana Hello guys, mumeze gute? Mumeze neza. Je ndameze neza. Nicariye hasi ko muzinda rumva ubuzima bw'ino je burangyohera ukuntu. Hari ukuntu ibintu byose biba vyibereye like. Umva basi ubuzima bw'ino nyene buratandukanye nubwo mu gisagara hariya. Ushise utangura kumva mwene nzavuga ngo urabona itariki zinga stress nyinshi. Mugabe no biragendeka gato. Rero aba batatu musanzwe mubamenyere siniko ndabavuga murabazi. Umugabo hajya nshimye kumuvuga ujya n'umutware ni Nyumbakumi Jacqueline ego atwaye harimo mumbabarire Cogazo aratwenza ndamushikiye Nyumbakumi Jacqueline ni sawa turashima Imana kumuzinda mwaramutse neza mwiriwe neza nuko rwose turashima Imana kabisa ego ubuzima bwo ngaba bumeze gute mu buzima bwa misi gira ndahakunda aba hari pause uko ino hameze neza udandaza uraronka uri mu karonka wororo karonka byose bimeze neza kabisa nego cyane ego rero tutarambiranye aba bafitanye ikibazo kandi ni ikibazo kitari gito ego gikomeye mugabo hanini sinobisigura nizere yuko madame Cogazo ashobora gusigura ingene bimeze kugira ubashe gutatanura ano matati bafitaniye hagati ego madame Cogazo umwanya ni wawe murashobora kumumera kamike ego murakoze ego hanyuma nyakubahwa Nyumbakumi jewe ikibazo mfise dufitaniye n'aba bantu nkuko babikubwiye ego jewe urabizi uyu kari umugabo wanje papa shama ndamuzi urabizi jewe ko byashitse nkagenda mu mahanga nkagenda muri Arabia Saudite kurondera ubuzima kandi twavyumvikanyeho twaricaye turabivuganaho dusanga twogenda kugira turondera ubuzima natwe twiyungunganye tumere nk'abandi dushoye kubaho tumeze neza ndabizi urazi ko naciye ngenda ntacuyobewe ndibaza ndabizi kabisa rero je maze kugenda ngarutse urazi ko ariyo ndi nararungitse amahera akubaka inzu urabona higeze no guhera ntirahera ndacabandanya ntaco uyu rero je nkishika nashitse numva ngorane za sisi na stone nabibonye urakoze ndabizi ivyo rero yari yagerageje kubinsabeho ikigongwe je nari nagitanze bari wakoze cyane yego ariko tukiraho nza mbona uwundi mukobwa uyu mukobwa araje Benie ngo ni Benie nza mbona araje Benie uyo nyene nza mbona araje mbere habaye n'ingorane ukuntu ubwa mbere araza arambwira ivyinda ndamubaza umugabo ntiyabinyemerera muganda ndabona yuko hari ukuntu bimeze byo bari ibyo aca avuga ngo agiye kuzana impuzu aragenda ntiyatevye nagiye mbona azanye impuzu yasanze ndiko ndakubura imbere y'inzu
Mama Shama nagushije mu byuvuze none aje guhiga umugabo hajya muhiri wawe yaguhiga Papa Shama canke ko nzabana bakiri batataburagira gutera inda nta musaza mu bana hajya mu nzu nta muramwe mu bana hajya mu nzu bamuteye inda yo ari Papa Shama bamuteye inda cane nawe aravyemera yatevye aravyemera kari wayimuteye inda ntayihakana mugabo rero ingorane zaciye zihaba baca bashaka ngo baze muri rya nzu niyubakiye ngo tubane mu nzu turabagore babiri ivyo rero jewe nivyo nanse ivyo Papa Shama kamuzana mu nzu canke ingorane zitari ngo amwinjize mu nzu ngo tubane mu nzu turi babiri jewe ivyo rero navyanse ndavyanka n'ubu ndacavyanka rindira gato cyo nibaze Papa Shama urameze neza ni sawa ndashima meze neza nta ngorane none Cogazo ndakubaze miyaga icamwe imiyaga ivyo bigezaho bintu n'ukuntu wenza bintu wenza umuntu habaye iki sisi Mukaston uraze wa mustari gako aratrendinga ku marezo social ujamwo uravyenga ivyo vyonga usanga ubwazo bwenge adasambana mutware sabwe ntuje kure ngo ubandanye madamu wanje umuvyimvye umutima ivyo twarabyibagiye narayimwibagije ubu hubwo twasubiranye ubu twari twongeye kuba umuntu umwe apana ngo abantu babiri umuntu umwe haciye haza rero yindi daimoni ibyisukamwo iyo daimoni akabwate ngo hakeza idaimoni urabanza unume muntu w'Imana urabanza unume bugeje wahanagize ikibazo ku mutima nakomeretse nuko gusa mutahabona mwebuje nakomeretse Papa Shama jewe ri cyabanya kubaho mutware Nyumbakumi untwara kandi wari usanzwe uzi ko unyemera cyane nakwemera cyane mugabo amateka twemera ngaha mu ntwara nakwemera burya twaje ngaha anyi wawe kugira ngo utwumvirize mwibanga umbabarire ntihagira abantu bamenya yuko jewe umugore wanje muri ya myaka 2 n'uso ari hanze ko nace ngenda gushorashora nkatera inda abandi bakobwa jewe umukobwa yakora mu kabare nagiye ku icupa rya mbere abana ko kubera uvuse umugore ari hanze twe dufaranga zararungika turagusarisha nako dukedo ko tuzigarama utazi uburuhe ariko ahura nabwo bonye rero bari bazi ko ndi boss ego baguma banyibomako bimubwira ngo ndi boss uca kugwamwo nsanga nguye mu kamasho ngo paco acayibagira ko ari umugabo w'umugore n'abana nenda kubaze rindira kwanza umutambukanyi wanje uti madame si jewe imyaka 2 n'inusu uri hanze ni myinshi izo ndakubaze Cogazo rindira kwanza kubaze meziga mpuzu udandaza ukwe mwiga parasera ego canke unyishura sa muri ziga mpuzu udandaza ukwe mu parasera kubaka inzu ego wayikuyemwo kumurage hamwe imyaka 2 n'amezi nawe wamaze iyo myaka 2 n'amezi gwicaye ko ndikurakora rindira kwanda kubaze nenda kuze kandi unyishure ivyo turabye byose ku murongo urumva Cogazo je ndakuzi bihariri icaha aha twaje twumvikanije guma hamwe rero rindira kwanza amenda kubwira ikintu kiri ku mutima wawe ko ndazi ivyiwawe si sawa emera ikosa imikosa wewe Hajya niwe wahaguze rero si Spes yahaguze jewe ikosa nagemeye niwe wahaguze basi ikosa nagemeye mutware niyo mpamvu ngoma ndagusabe umfashe madamu wanje kubimwumvisha kugira ngo mbabarire kandi none mudamu namubwiye ati ubigira ibanga umwemerere yinjire mu nzu ucuza urabwira ababanyi kari umukozi twarose akubera umukozi Spes sinamwemerera ko ahari kwa mu nzu yaruhiye rindira nyenga yenga umugore winjire mu nzu maze kwinjira kazoba kabaye umviriza wa Cogazo Mama Shama nta wundi mugabo mwinjira mu nzu yaruhiye ntuzo kubesha ngo nije ngo twaraguze ngo turagurana watanza ngahe wewe ku myaka umaze ukora utwa mugore arizo mpuzu dandaza nubu ntanaka emetre uragura n'umusi nomwe mugabo mu myaka 4 n'amezi yamaze yaraguza rubaka muraryamye mu nzu utazigarama madame nkunda wanje Mama Shama ndateranije ego canke mu myaka tumara jenci rubanza ho riwe ndakuzi kuri umukenyezi wigwanye mu myaka tumaranye kugira turonke iryanzu nicyo kintu nagwanira kugira turonke iwacu mugabo wumva ivyo ari karagira ngo azana abagore mu yindi nzu si jewe ni yakubahwa mutware turabuba ariko nta mugore cyashobora kuza kunyinjira mu nzu nubatse ngo twabagore babiri Spes Mama Shama tekereza ndakuzi Papa Shama wese turazinanye ikino gusaba wewe genda muhiri wawe utekereze si sawa genda unavuge na saa 4 z'ijoro ndavyuka ikintu usabye ivyo ushaka ntihagire umuntu numwe jangarukira mu rugo ntihagire bagira ivyo ashaka cyose baje kubanira byose inkeremo injira wewe genda winjire mu nzu
genda unjira mu dutekereze warahuriye turabizi ko waruhiye nawe Cogazo nawe utayitwaye tekereza gabanya amajambo ndayizanira umviriza ikintu kihari wewe genda nkurikirane dosiye yawe kuko wasaze mu burayi nanda atarahunda gukurikiranye wewe umuryango wawe kwangara kwera uburewere bwawe mutware nyumviriza muntu nakwemera mbugo ngenda gufata ndagukuremwo mu myaka tumaranye ngahanye mugacimbire kawe wari bwigere wumva cyo umuntu anyagiriza ibintu nk'ibyo nuko baye vyikwirikiranye imisi irahera ibindi kisukira bikavenda ibindi bikaza kandi muhurira ikiri gufata wewe hanze abantu benshi badutega imitego kubera bazi tukadufaranga abagore baturungikira kugira ngo baraboneza none bayadukurako si jewe umutware ninde kandi wewe wahora umfasha oya sinzo gushigikira amakosa yawe umviriza ikosa rirahanwa oya agafaranga naho ndakugura agacupa naje ndahugurira ngaba rero ntuco ncira urubanza nabi nta rubanza gucire nabi ncirubanza ho ruri fyondera ikintu kihari umuntu nateye inda umviriza wewe na Cogazo mubona basi ndabazi fata n'umugabo wawe amahoro niwe muhazi mwe muzimenye ngiye kuri dosiye ya mama Shama no twubahane anza wicare icara kubwire mutware ndagusabye mutware icara ndakubwire ndagusabye ibintu byanje ntubigire publicité ngiyanje kubishira ku bankurira ko nanje ndafise abankurira mu gutwara kuko mama Shama hagaze mwibarana n'abana yavyaye niko yabagoranywe sinovyemera je ndubutware jewe nivyo njejwe kwa chef de quartier ntubijane yo ndagiye sigara no wateye inda umenye yujana muba ntwarawe nturimwo nuje kunyararaza mutware fatana na papa Shama waramutse papa Shama Cogazo ngori Cogazo witwa papa Shama Cogazo endi Cogazo ntabya papa Shama ubu ntarabyara umwana wewe wazoca bamizina giwewe ndagiye bisiko zimenye Cogazo nzoza gupanga ibujumbura ugera ngaho nyene haramaze honyene Cogazo sawa ishyamba rirahiye muhungu na wewe wankoreye ikosa kubera iki utanteguje nkamenye ingene byitwaramo ishyamba rirahiye ico ngomba ndagukore reka kumfata nabi ego hava wiruka atanu kutubuni ifitiye ngo ndakwiruke je twamatanye n'ukuri ngomba nza guhiga inzu uyihiga unsize tugenda tujana ndagusika kuje kioske ndagura ifanu bivuse ka uranywa urina mahera yitike rega ngiye bujumbura guhiga inzu numvise bujumbura hamaze menje kandi bujumbura hose nkino ku muzindi wacu upanze ubonye winje hano baca baza ngo zana urupapuro rwa mariage asha mu minsi ndi mukumuvyeyi urazi umuruhona gitse niriwe kuzuba sindana asigaye amezi wewe nukuri ndakurahiye tugenda tujanye kandi ndakubwiye ko nukuntu nza kwidekaza ni wowe ubimenye nukuri Cogazo kweri ntarangike rega turi sa menda kugura umukate amasaha aragiye vre nawo nkurayo chaka twakuye Ziko twinjira kandi ajya yateretse inga ziri mu nkono naje sindajya niyo mpamvu rero mbabarira ngo tugende ku kioske banzi neza ije kioske mu banyi ubu ricayeho ubu wakazibana Nyumbakumi kwihakanye imbere yiwanje Yihakanye nane yanje je twafatanye naho naho iciza yavyemeye imeranyo tugende ishagoshe igomye ndayigumye kandi ndushe mutwaze rega none gaje ni mukuru umuvyeyi ndekura ndekura bana turagumana Cogazo rega mama Shama yavuze ati mwe mumenye umuge Nyumbakumi avuye ngari dudu urakoze nikosa ujye umugora amafaranga yose ari kuri konti acha broka none ho hiyo nzu ndayipanga mu ko waje yo kunteguza ati bimeze aho karabaye ngenda kuri konti nkabanza gukura ko n'umuriyoni kugira ngo ndabe ingene tuba turabayeho uciye untera muhira umudamu yamaze kumva yuko ubunya ubu ndazi no kuri konti yamaze gushika y'imyaka numa jewe warambrotse sibyo namazi imisi ndakurondera sibyo byabaye ngomba ko ndagusanga ku rugi wawe kugira ngo ndabikubwire ubu rero je ndarushe abavyeyi banyirukanye rabukuntu nambaye rabanisha ko shimpisi none mfise nishashi none kwambwiye we nguri n'amahera muhiri wanyu wazo yazanye yara y'abavyeyi naza ndayazanye gute ibyo bampaye byose barabinyatse none waje kwambwira ngo ryanzu ni haleluya shinga nameze nkuko waje kwa Cogazo ugaragara asha chakatsi ibyo biragusha kazi mari wawe wagomba zana niki none cyo none w'Imana rero cewe ndagiye guhiga inzu tujane ndawerekeze ubwo wihiga inzu bujumbura jewe kubera ubu igituro carabuze kubera je ndi cyamamare ngoma ndafashe posting ku ma Facebook page kugira inzu bayibarondere si sawa
bace bamenya aho Cogazo yimukiye aba muri quartier kanaka na wa muntu eteri nda umunyeshuri ni hari abampiga bose baca bampiga baza aho bansanga none bico nyene kuko nubundi je numva narushe ndagusabye kigongwe yego nambara uwunye ayigutumye arafise bazoyibana upana Cogazo Ogere runyereka iyo tu basi dukora ikintu basi guys je nukuri kwimana ibi yagume ngo tubigarukiriza ngaha ahubwo ikintu kiriho kizima wewe rabo kuntu wo kwiyaranja aronke basi ngena fungura basi nicangwa kuko aribongenze kuva mu gatora ndahinduye nyo ndekura none wowe ushaka turesha gosha yawe ngo tugende turesha ngo tugende basi Cogazo ubona jenje no kuri guys je turasubira je nanda bumi nyuma koga content murabizi je nakubwiye uraba ni mukuru umuntu umugabo uzana